Perezida mushya w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ararahirira kuyobora igihugu imbere y'abaturage kuri stade Ingoma mu ntara ya Gitega yavukiyemo mu mwaka w'1968. Nyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye mu Burundi habaye imvururu n'ubwicanyi ndetse bwadukira na kaminuza y'u Burundi. Evariste Ndayishimiye amaze kurokoka ubwo bwicanyi yinjiye mu mutwe w'inyeshyamba za CNDD-FDD aho yaje gushingwa ibiro byateguraga gahunda yo kunoza intambara no kubohoza igihugu. Igihe CNDD-FDD yashyiraga umukono ku masezerano yo guhagarika intambara, Evariste Ndayishimiye yagizwe umukuru wungirije w'ingabo z'u Burundi. Niwe kandi wari intumwa y'u Burundi mu mishyikirano yo guhagarika intambara yageze ku masezerano yasinywe mu mwaka wa 2008 hagati ya leta n'umutwe wa FNL Parpehutu wa Agathon Rwasa. Tukaba twiyumvira yuko ujya mu gujeje gushira amasezerano mu ngiro wokorana inguvu nyinshi ukagenda ukaraba ugatandukanya izo nguvu zariko ziragwana ntaco tuma ingwano igaruka. Ubu rero no kuvuga yuko amahoro yose ko abakuru bamaze kuvyemera tuyazeye kuri abo bagiye kuyashira mu ngiro. Yabaye ministre w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano muri 2006 mbere yo kugirwa umujyanama mu bya gisirikare wa Perezida Pierre Nkurunziza. Mu mwaka wa 2016 yagizwe umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD nyuma atangwaho umukandida w'ishyaka wo gusimbura Perezida Pierre Nkurunziza. Yatsinze amatora afite amajwi 68.72%. Evariste Ndayishimiye hari byinshi abamuzi bavuga ko ahuje na Perezida Pierre Nkurunziza asimbuye: kwicisha bugufi, gukunda abaturage n'igihugu no gukunda Imana. Evariste Ndayishimiye abaye perezida wa 9 wa Repubulika y'u Burundi, arubatse akaba afite abana 7. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika.